nico gituma nama ndiko ndavuga ngo umugabo umugore gira urufatiro urugo rwanyu murushire mu Imana. Amen. Murushire mu Imana, ari umukozi ugiye kurondera ufuka musenga Imana ndagusabye umukozi wewe umpabe. Amen. Azomfatira neza abantu. Amen. Rondera kanye ko kuganiriza abantu. Ubabwira ijambo ry'Imana. Ubabwira ijambo ry'Imana. Unamenye umwana, unamumenye karakter yiwe. Umenye wumva ivyiyumvira afise. Wimba ivyiyumvira afise. Umugira umugenzi. Umugira umugenzi. Murondera kanya. Jewe hari ikintu nahora nkora. Umviriza umunyamuhamagara. Aragwanya. Nico gituma Haleluya, Imana ishimwe cyane bakunzi bacu, bakunzi ba Hori CANAAN TV, turabaramukije turongeye kubaha ikaze hano kuri no channel. Turabashimiye cyane ukuntu mwama mudukwirikirana, muri abakunzi bacu beza cyane kandi natwe turabakunda. Uyu munsi rero dushaka kuganira, tubaze umama wacu dufise hano asanzwe ayoboye ino channel, tumuganirize bivanye n'ibintu yamatwigisha ku tubazo tumwe duhora dusigarana kugira ngo aduhe umuco kuri vyo. Ariko imbere yuko dutangura, reka tubanze dusenge dushimira Imana. Data mwiza mu izina rya Yesu, turagushimiye cyane, turagukunda kandi uko ari wabanje kudukunda. Mu izina rya Yesu Kristo turakubashe, izina ryawe nirishigwe hejuru mwami, ubwami bwawe bwamamare hose. Turagushimiye ko waduhaye mpemu yera umufasha wacu mwiza, kandi n'ubu turazi ko adufasha. Turagushimiye kubwo abantu baza gukurikirana ikiganiro n'abazogikurikirana. Turagushimiye yuko bararonka ivyiyumviro bishasha kugira ngo bashobore kwaguka no kubaka ubwami bwawe. Data mwiza, umwanya uza kumara uri kumwe natwe, turagushimiye kubwa mpemu yera waduhaye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Tugomba rero tubaze umama wacu dufise hano, tumubaze ibibazo bimwe tuba dufise. Uno munsi dushaka kuvugana mbega nirihe tandukaniro riri hagati y'abavyeyi bo mu minsi heze mu gutanga indero y'abana be nabubu. Ibibazo biri hehe kubera tubona umengo rimwe na rimwe hariho ubudasa budasanzwe. Uyu mama wacu twoma banze tumwakire atwibwire kubera abariko baradukurikirana, atubwire ninde hanyuma cashora kudufasha kuri ico kibazo. Kaze cyane mama. Amahoro neza. Amahoro. Ukuri ndagukengurukiye cyane kubona waje kudubana natwe kugira ngo dushoboye kuganira. Rero ndashimira n'abakunzi bacu badahengeshanya gukurikirana ibiganiro ducisha kuri no mboneshakure. Amen. Rero izina ryanje nitwa Ev Renilde SEMIRENGO, akaba ari je ndongoye imboneshakure, kandi nukuri ndanezerwa kubana namwe. Amen. Umugisha. Ariko rero imbere yuko ndakwishura ku kibazo mbajije, reka tubanze twifashishe ijambo ry'Imana. Amen. Turasoma mu Banyefeso igice cya 5, dusoma 2:15 n'umurongo wa 16. Haravuga ngo nuko mwirinde cyane uburyo mugenda, ntimugende nk'imburabwenge, ariko mugende nk'abanyabwenge, mukoresha neza akaryo muronse, kuko iminsi ari mibi. Amen. Amen. Warumbagije tandukaniro riri hagati y'abavyeyi ba kera ngene barira n'abavyeyi ubu. Ego. Hariho itandukaniro rinini cyane gose. Kuko icambere uko n'abavyeyi baresha ko babaho biratandukanye n'ubu. Kera wasanga nk'abantu bashingirana mu kibano. Abantu barezwe kumwe, abantu bazinanye, bafise imico imwe. Rero ugasanga umuryango wo kwa nakushingiranye no kwa nakana. Hama kandi ugasanga kubera ubuzi babukorera aho barabarimyi, abari naho baba bakora n'ubuzi bwa leta, wasanga n'ukuri umwanya munini bamumara muhira. Rero ugasanga by'ukuri umumama avyaye umwana yamutwara amezi 9, akamuheka akamwonsa imyaka 2 amuhetse. Umwana akaguma naho yaja mu rubanza, umwana yaramujana atararonka abashobora kumusigira cyakamusigira inakuru. Urumva yaba ari mu maboko y'abantu bamukunda. Ego. Kandi
nasanze umwana ivyo umutoza ubimutoza akiri mutoya. Abantu bize ibintu by'inyifato n'ibiki barakubwira neza ko umwana munda yumva cyane gusumba ari hanze. Rero uyo muvyeyi yaba ari we yirereye umwana wiwe akamuhoza yarize akamugira akaze mbega bavuga sinzi ko akaze karakabakuze ari ukuntu bahoza umwana akumva ijwi rya nyina amubwira amajambo meza. Urumva umwana agakurira muri affection y'umuvyeyi y'abavyeyi. Umupapa avuye kuragira agashika agaterura umwana akamusimbagiza akamuha amata. Urumva agakurira mu rukundo ruteye ubwoba. Urumva rero ugasanga umwana ntiyigeze atandukana n'abantu bamukunda. Ariko uravye uyu munsi kwera raba ubuzima uko bumeze. Umuvyeyi aravyara hari n'abamarindwi imwe cyangwa iminsi ngakubona yagiye ku kazi. Umwana akaregwa n'umubone ntazi yavuye, ntazi imico yiwe, ntazi ibikomera afise, ntazi imishimuzanye ko turamaze kubona abantu bazanwa na misiyo y'ukonona abana. Abo twabona bakubita abana, harabubona batagaburira abana. Je narigeze gutunga umuyaya atagaburira umwana akamuha amata. Uyo mwana yaragwaye isanga nta fana nkeya afise mu mubiri wiwe kwera ikibera umubona. Uriko uravyumva wewe wagiye nawe ndi ku kazi ibintu wabisize mu gahunda umwana aragenda arazingama nkayoberwa mbega gwaye iki. Nagiye kubitora narazungurutse ibitaro narazungurutse ko agwaye inzara. Donc hariya ibintu yarabotse. Uruhorihori ntigugare hari n'igihe yahakwa no gupfa ngo biherengetere kwera abakozi. Urumva biratandukanye cyane cyane cyane. Ariko abavyeyi urumva ko kandi ntubona n'abapapa ba kera n'ababa bakora ni Bujumbura kenshi wasanga ba mama badakora barera abana. Ugasanga abana barafise urukundo rw'abavyeyi. Mugabo uyu munsi ijambo ry'Imana ritubwiye ngo mwirinde cyane uburyo mugenda. Urumva ngo ntimugende nk'imbura bwenge. Tumenye igihe twe twakuzemo n'abavyeyi baturereyemo kiratandukanye cyane n'igihe turi mu buuyi. Abana barigishwa n'amateleviziyo, barigishwa n'ama internet, ama telefone, ibintu bakurayo. Biragusaba cyane nk'umuvyeyi kuba hafi y'umwana cyane. Amen. Rero indero iratandukanye. Urumva ko abavyeyi ba kera n'abubu kera abavyeyi baba mama ni bake bakora. Urabizi ni bake bakora kandi n'abantu ntibari bwuzure mu mutima mubi. Bari bwuzure mu mutima mubi. Barasanga umuvyeyi arerera uwundi. Uyu munsi ntibigikunda. Urashaka gusanga umubanyi wawe ari wakononera umwana. Urasanga umubanyi wawe ari we ashobora kugukorera ikibi canke mutazinanye. Urumva rero ibihe biragoye. Rero ubu turi mu bihe bigoye cyane gose. Urumva ngo mukoreshe neza akaryo muronse wo kuko iminsi ni mibi. Satani twarabonye ko isi wayiganda. Twarabonye neza ko Satani yankurugo. Rero nk'abavyeyi kuri tugiye kuba maso cyane. Hariho itandukaniro rinini ry'ibihe twebwe twakuzemo n'ibyo muri ko murakuriramo. Biratandukanye cyane. Murakoze. None mama twashaka mudufashe mutubwire ni gute twoba amaso, ni gute abavyeyi boba amaso go nyene ku gihe gisanzwe ari kibi kandi iminsi igoye ibintu byifashe gutyo ibintu biguma bihinduka. Ni gika abantu rero boca bihutira kubakira ko mudufasha gute? Urumva rero igihe wamimenye neza uti igihe ni kibi. Twarabonye mu ijambo ry'Imana ko naho Satani yaje konona hari n'uwundi yaje kugira neza. Hariho n'uwundi yaje gutanga ubugingo. Hariho n'uwundi yaje gutanga ubwenge. Hariho n'uwundi yaje gutanga amahoro. Uwo ni Kristo. Haleluya. Rero nico gituma nama ndiko ndavuga ngo umugore gira urufatiro urugo rwanyu murushire mu Imana.
amen murushiremo Imana. Ari umukozi ugiye kurondera ufuka musenga uti Imana ndagusabye umukozi wewe umpaye, amen azomfatira neza abana, amen ndagusabye Mana urugo rwanje ururinde, ndagusabye abana banje bahishe. Urumva usenga Imana, kandi Imana yaravuze ngo abanje sinzoba, amen abanje sinzobare, amen ndabapfumbase kandi ndabapfumbatiye Amen. n'abanyu. amen Rero bisigura ngo nukuri muri iki gihe abantu bakwiye kugira ubwenge. Hariho abantu basuzugura iby'Imana. Muntu w'Imana reka kubisuzugura, niwe wenyene kuturinda muri iki gihe. amen Ubuntu bwaraheze mu bantu. Ababyeyi bacu bari bafise amavaleur ateye ubwoba, bari inyankamugayo, bari abashinga ntahe, bari abapfasoni b'ibanga. Mugabo uyu munsi nta bikihari. Bisigura ngo ahantu honyene ho guhungira ni ku Mwami Yesu. amina Haleluya. amen Ni ku Mwami Yesu, niwe ashobora kuturerera, niwe ashobora kuduhindurira abana. Umviriza uyu mwanya hariho uwo bari kwaranyumva avuga ati none jewe ko ibyanje byamaze gupfa. Kuko umviriza indero narababwiye ko indero hasi tuzogorora igiti cyamaze gukomanta, ukigoroye kiravunika. Umwana aregwa akiri muto, ariko birashoboka nuko umwana wawe byamaze kononekara. Ariko umviriza ngo ntaha Imana itokura umuntu, kandi nta nahita umugenzi. Uko bimeze kose ntucike intege. amen Haleluya. Ntucike intege, takambira Imana uyiririre, kuko hari isezerano ku mwana w'umugororotsi. amen Haleluya. Amen. Umwana w'umugororotsi arafise isezerano, iryo rirekrame n'iryawe n'igira uvyaro rwawe. Mugabo uvuge ngo Mwami duhanganye nawe. Haleluya. amen Ntugire ubunebwe, ntucike intege. N'urugamba, ega turi ku rugamba, turiko tugwana n'iki? Turiko tugwana na Satani. Kandi uyu ico akeneye ni kimwe, akeneye gutwara benshi. Kubona ico camuzanye niyo misi afise. Ariko Yesu yavuze ngo abanje ndabapfumbase mu kiganza. Iryo banga rero ni warimenya, wa mujene ugiye kugira mariage, uzovuga ngo ndagiye kugira mariage, niwe nzoreresha abana banje. amina Ndagiye umugabo wanje nzomuragiza umwami, umugore wanje ivyanje byose ndabishire mu Mana, amen izokurinda. amen Ariko mu nkomezi zawe n'izanje ukuri biragoye muri iki gihe. Ubu ntiwovuga ngo umugabo akore wenyine, ntibigishoboka. Amaboko arenda gukora ari abiri kugira ngo mu buzima turabe ingene ushobora kurera abana, mushobora kubaho, kuko ubuzima buragoye. Murinda guhaguruka mwese. Kera abantu bararimo bakimbura bakorora bagashaka kwigisha abana, mugabo biragoye. Isigura rero ngo igisigaye ni ukugira ubwenge bw'Imana, ukamenya kuvuga ngo uyu mwanya n'urugo, n'uwo gusenga, n'uwo gukora. Umva byose ukamenya ingene ujera umwanya wawe, ntupfishe ubusa. N'ahandi ibibazo birahari, turi mu bihe bibi. Abana barandurira ku ishure, abana barandurira mu kibano, abana barandurira mu nzu bicaye, bari mu nzu zingo ni bazima mugabo barapfuye bicwa n'ayo matelefone, kuko arimwe amabi menshi. Bicwa n'ayo mateleviziyo, amateleviziyo arimwe ibibi byose. Ariko igihe wewe wabitse mu mwana imbuto nzima, naho vyogenda gute, haraho agatima gakubita, hari ikintu mama yigeze kumbwira, hari ikintu data yigeze kumbwira, amen agahindukira. Ariko kandi abavyeyi bacu barapata umwanya wo kutuganiriza, bakaducira umugani, tugasokoda, tukaganira. Uyu mwanya uracaboneka, rondera akanya ko kuganiriza abantu, ubabwira ijambo ry'Imana, ubabwira ijambo ry'Imana. Unamenye umwana, unamumenye karakter yiwe, umenye wumva ivyiyumvira afise, umugira umugenzi, murondera akanya. Jewe hari ikintu nahora nkora, ngafata ari nka samedi, nkategura petit déjeuner spécial, tukicara muri jardin, nkavuga nti nimutuvuge, ntimutinye, muvuge papa wanyu, tuvuge umwana mukuru, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane. Urumva hari ikintu byubaka, hari urukundo byubaka, hari ubumwe byubaka, kandi
hari naho umuntu avuga kumbe iyi ngeso barayizi. Rero uravyumva, ugerageze urabe uburyo bwose bushoboka ingene mushobora kubana n'abana, kuko igihe ni kibi n'ukuri, igihe kiragoye, igihe kimeze nabi, ariko n'Imana byose birashoboka. Amen. Murakoze cyane, murakoze kudufasha. Nibaza yuko iki kibazo nyene kirafise ibintu byinshi no babaza ko munyemerere. Yego cyane, akunda kubaza cyane. Mbega iyo bishitse abana bakaba baramaze gutora nk'izindi ngeso hanze, bikaba bimeze nk'ivyamaze kurenga gatoya, mugabo umuvyeyi ashobora kuba ataronse umwanya ukwiye wo kwitwararika umwana, akaza kubibona mu nyuma yuko hari tuntu twabaye ku mwana, mugabo yoca afasha gute uwo mwana biba vyamaze kuba? Kuko urumva mu bantu bariko baradukurikira hari ushobora kwiyumvira ati jengira ngo vyararenze canke bimeze gutya, nabo nyene tugomba nyene kubafasha kuko watubwiye ko biracashoboka, biracakunda. Ni gute, ni giki mwotubwira, ni gute boca bafasha abo bana bimeze ukuntu nyene? Icyambere ngomba kubwira umuvyeyi wese afise umwana mugoye, abona ati mbega bizogenda gute, inge nkubwira ikintu kimwe wokora. Icyambere no kumva uyu mwana, no kumwumva ukamutahura, ukamenya ko ari isanganya yagize. Ntimumutera amabuye, kuko abavyeyi kenshi turakora amakosa akomeye. Umwana agize ikibazo ko tumuheba, ukamutera hariya, ntumukurikirane, ugasanga umwana yabaye mayibo. Urumva? Gerageza uburyo bwose bushoboka umwereke urukundo, naho aba ariko agukorera bisa gute, mwereke urukundo. Mwereke urukundo, naho impuzu ashaka kuba yayiriye, subira ugure iyindi, nta kundi, n'umusaraba wawe. Hama uririre Imana, ugume ku mavi, ntucike intege. Abavyeyi benshi baracika intege, bakiheba, bakihebura, bakatura amajambo mabi. Muntu w'Imana, wirinde kwatura ijambo ribi ku mwana. Mama, ukiraho nyene, none abavyeyi batazi yuko Yesu ari we nzira no kuri n'ubugingo, badasenga, umva ivyo bintu vyo gusenga batanabiresheje n'abana, rero numva umengo ntibishoboka, ntibikunda yuko umwana atora indero nziza. Reka ndakubwira ikintu kimwe, nukuri siniko ndaguhera. Yego. Ikintu cyose ubona umwana akora yego kibi, yego, haba hari umwuka inyuma. Yego. Haba hari umwansi yinjije iyo mbuto muri we. Yego. Kandi yo nawe ijambo ry'Imana riyavuga ngo abo tugwana ngo sabe inyama n'amaraso, ngo ariko ngo ni imyuka. Yego. We ahantu ho mu kirere. Yego. Rero nta kuru nakumwe ndakurahiye utoshobora kugwana n'umwuka uri mu mubiri, none kutazofata ibuye ngo ubutere, kutazofata inkoho ngo urase. Yego. Kutazomujana mu gasho ngo bihere. Yego. Ntibikunda. Ibishoboka. Bisigura ngo utegerezwa kuba mu mwuka. Utegerezwa gusenga, uteza kurondera Imana, kuko ibyo mu mwuka n'ibyo mu mwuka, ibyo mu mubiri n'ibyo mu mubiri. Nibategwa n'umusumu urafata ibuye, ufate umupanga, ufate grenade, mugabo ukabutewe n'impwemu mbi, ni ku mavi nta handi. Uri kuranyu? Yego. Nta yindi solution, nta kindi nobwira umuvyeyi. Kandi hinge ndababwira, uyu ndiko ndababwira, haraho uvuga uti arorohewe bimeze neza. Umva ntibimeze neza, ariko ifise ibyizigiro. Amen. Ifise ibyizigiro bitanyiganye. Amina. Kwari gitondo ciza. Amen. Kuko uwo nizeye nzi ko ahindura ibintu. Amen. Haleluya. Amina. Nzi ko ahindura ibintu. Amen. Hariho umunsi umwe. Amen. Ntazi wazi azobitunganya neza. Amen. Kuko hari isezerano. Amina. Eka nico gituma Yesu yaje kugira ngo ibyo byatunaniye, ibyo tudashobora bidushoborera. Amina. Azobigushoborera mutazinanye. Azobigushoborera mutazinanye. Rondera imigenderanire nawe, kuko isi yuzuye mu mwijima. Satana akora ku murango no mwijoro kugira ngo ayongobeze beshe. Barazi igihe aho kigeze, ariko abana b'abantu twe tutazi igihe aho kigeze. Mugabo Satani nabo mukorera barazi igihe aho kigeze. Tumenye ko igihe hari kibi, niko n'ijambo ry'Imana ryatubwiye. Igihe ni kibi, ibitiga abana ni vyinshi. Hariho n'ubuhanuzi ejo bundi numvise ko ngo hari umuntu yabonye amaegre amanuka gatora inkukuma.
zigaza gutora abana ngo abana ngaha mwisi. Satani nivyo abana bariko barapfa impfubiza, ukabona umwana yarakomeye ngo arapfuye, abana basigaye bagwara amakanseri, amadiyabete. Abana sigura ngo Satani ariko akora mu nzira zose zibaho kugira ngo ayongobeze, ariko hari umwami nawe avuga ngo nanje ndi hano kugira ndabaho ubugingo. Amen. Rero nahawe nk'umuvyeyi, ariko ico nokubwira cyo reka gucika intege, reka kwiheba, reka kwihebura, komera, ukomeze amaboko, ufuka musenge, Imana nzi neza kushobora guhindura ibintu. Amina. Haleluya. Jenshi numvamwe yuko uriko urahamagarira cane abavyeyi kuhaguruka, kuvyura, kumva ko bakwiye kumatana n'Imana, abadafise gutahura ibijanye n'ivy'ubuzima bw'impwemu, bakavyegera bakabijamwo, kuko urumva nyene nta handi hari inzira. Wamaze kutubwira ko bidakunda, kuko ivyo n'ivy'impwemu. Uwo mwana bariko ashobora kuba ari imyuka iriko iramukurikira, amakosa ashobora kuba yarabaye ku bavyeyi cyangwa ku bandi bantu, ariko mwatubwiye yuko umuti ni umwe, nuko aza mu Mana, nuko agira ubwo buzima Yesu Kristo yatuzaniye, akabwakira, hanyuma agaca amenya rero ukuri, akabona kwidegemvya. None naguciriye mu ijambo, ego nagira mbwira abavyeyi, igiti kiri kwivyama ego kiraterwa amabuye. Sivyo? Ego. Igiti kitagira ivyamwa nta mwana numwe gitera ibuye. Nk'umwembe. Ariko igiti kiri kw'imyembe, yo kirarya amabuye. Naho bitarashe kirarya amabuye. Amwe ataraho cyangwa imicungwe kirarya amabuye. Kubera iki? Babashaka kwakira ivyamwa biri kuri ico giti. Ukabona umwana ategwa, ukabona umwana yamana ibibazo, ahubwo niho ukwiye guca ugwana, kuko haba ari ico Imana yabitse muri we Satani adashaka ko kiba. Uriko uravyumva? Vyumva. Mu bana bagwanijwe n'umwana yitwa Yesu. Yaragwanijwe kubera iki? Kubera yarazi neza Satani atuyu nakaga ni waje kunkubta hasi. Sinirwa ndabivuga aho yaciye murahazi. Ego. Kuva ari uruyoya. Yararondewe. Kuva ari uruyoya yarondegwa ahungagira iki? Urumva? Murabe ingene umuntu yitwa Mose yahizwe. Kubera yarazi ko ari wazokura ubwoko bw'Imana mu buja. Ego. Murabe Dawidi ingene yahizwe. Umviriza umunyamuhamagara. Aragwanya. Nico gituma ukwiye kumubera izamu. Amina. Kugira ngo Imana ishitsi cyo yabitse muri we. Amen. Nukuri negomba gutera intege umuvyeyi wese. Ntukatura ijambo ribi ku mwana wawe ngo nuko ari mu bibazo. Jewe ndababwire, ndanka umuntu numwe ashobora kwatura ijambo ribi ku mwana wanje. Ego. Jewe natura ibyiza nifuza ko bimubaho. Amen. Nibyo ndamwatura ko kandi nzi ko azobibamo. Amina. Atura ibyiza niwe, kuko iriko watura bibi uburi kurafasha Satani noneho gushitsa umugambi wiwe. Satani umugambi we ku mwana wawe. Mugabe gihe watura ibyiza uburi kuravuga ngo Mana shitsi ibyo wateguye, ibyo wabitse muri we bishitse. Amen. Haleluya. Amen. Uhinyuze Satani byavugwa, wewe watura ibyiza. Amen. Haleluya. Amen. Rero twige by'ukuri tumenye ngo hari umwasa twankira bacu, rero nta kundi tuzomugwanya, nuko duhagarara neza mu mwami wacu. Haleluya. Murakoze cyane. Mutubwiye neza, kuko ndumva nyene urufunguruzo nugo nyene no kuba muri Kristo Yesu, no kumwakira mwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, no kugirana ubucuti nawe, no kureresha abana ijambo ry'Imana. Ndumva mwo n'ikintu gikomeye ngira ngo cyo kugira igicaniro mu muryango, mugasengera hamwe, abana ukabaresha ijambo ry'Imana, akaba bazi ico bakwiye gutinya, bakaba bazi igituma nyene, bakazi ko ari itandukaniro ryabo n'abandi bana batari mu Mana. Murakoze cyane mama, turabashimiye cyane. Turizera ko tuzokongera nyene kandi kuganira mukatwemera tukababaza. Emwe ndi ngaha n'ukuri, ndi ngaha ico nshoboye, ico nshobojwe n'ukuri jewe nzogitanga, kuko ibyo twahawe si byacu, ni kugira ngo bifashe abandi. Amen. Ego. Murakoze, turabashimiye cyane. Murakoze gose. Ego, twashaka rero mutubwire nk'akajambo nyene kanyu, mushimira abatwumvirije, hanyuma muce mudusengera kugira ngo nyene turangize ikiganiro cacu. Cyambere mbanje gushimira wewe. Amen. Kwigoro ugira
kandi iyo ubaza ntiwibariza wenyine, ubariza n'abandi. Amen. Kandi ndizera ko hari icyo wakuyemo. Amen. Hari icyo wakuyemo. Ego cane. Imana ishimwe. Ubwo rero ndizera ko n'abandi hari icyo bakuyemo. Ariko abantu b'Imana, hariho abadamu babaye abasirimu, hariho abagabo babaye aba intellectuel de haut niveau, bumva ko ibintu by'Imana ari ibintu by'abantu baciriritse, ibintu by'abantu umenga ari badakwije. Ariko nagira ndakubwire, umunyabwenge wa mbere abaho n'uwubaha Imana. Amina. Ikijuju ca mbere mu bujuju ni umuntu asuzugura Imana. Murambabarira sintukanye, ariko niko biri. Umuntu yubaha Imana, umuntu agendera mu byagezwe by'Uhoraho, ni umunyabwenge. Amina. Ariko ubisuzugura nukuri abayihemukiye. Rero ndakwifuriza ngo ivy'Imana ubifate ubigenderemwo, mbizokugirira neza. Amen. Imana yo mwijuru ibampera umugisha. Amen. Mwarahezagiye. Amen. Mana data rugira byose uri mwijuru, ndagushimiye ku biganiro wewe ubwawe mpemu yera uhejeje kwiganiriza ubwoko bwawe. Amina. Ese icompa uyu munsi hakagira abantu bahindukira. Ese icompa abazimiye uyu munsi bohindukira umwami, kuko mu mwami niho turonkera inkomezi. Mu mwami niho turonkera ubwenge. Mu mwami niho tunyegerezwa. Mu mwami niho honyene hari ubuhungiro buzima, kuko Kristo niwe buye rizima ryanswe n'abubatsi, ariko abagegami barakomera. Ndakwinginze ngo uhindukize abavyeyi bahindukire, bamenye ko atahandi na hamwe hari ubukire atari muri wewe. Birababaje kubona uyu munsi waratanze imbabazi zawe, ariko abana b'abantu bakazanga. Nico cyaha kimwe kibabaza Imana, kuko Imana yatanze umwana wayo kugira ngo arokore abantu, kugira ngo atabara abantu, ariko banka ubutabazi bwiwe. Ndakwinginze rero ngo uyu munsi wa none ubahishura urwo rukundo niyo neza. Amicubahiro cyose n'amashimwe agarukire wewe, mu izina ryawe ryera Yesu Kristo senze nizeye kuvyumvise. Amen. Amen.